dusimbira ku mugwi wa Real Madrid. Ni Real Madrid bona yuko iri kuriyubaka ugutandukanye ivuga ati bakitora bazanye abakinyi bagera kuri batanu kuzana Dean Hudson, kuzana Mastantuono, kuzana Trent Alexander-Arnold, kuzana uyu Kairas, uyundi burya bazanye ninde ni Trent, ni Hudson, ni Kairas, Mastantuono, uyundi ninde nabo ni bane nabo ntabandi. Yes, abakibagera kuri bane. Uno munsi numvise hariya uwitwa Florentino Perez avuga ati ngo abataka ni benshi ngo ahubwo twikuza turasohora. Rero vyumvikana ariko ejo bundi bavye ko umukinyi Gonzalo Garcia bashaka kumwongereza amasezerano. Umfashe tudamutse umuntu witwa Desire wamwibuka mwe twahuriye mu rubanza rwa Villepien umungagara muri Suisse. Umupapa nawe nyadukunda cyane twumviza buri kanya. Yavuze ati asha ntubeshe na Gendo Montreal duherukana duhurira ngaha muri Africana muri ya minsi twari tumaze iminsi tujayo. Yanyibukije ati muci bitoke hari Mparambo yibuka Mparambo nayumva pe Mparambo FC ndayibuka yaraza kugira nawaze mu rumungu ati mu rumungu naho hari waze yarakoze cyane Red Desire nawe n'umuntu wacu kabisa kandi bya sport vyo bavyumva cyane. Yes, ayumvze ko Real Madrid ivuga ati two turiyubaka bamwe tuzobasora abandi tubinjije ariko hariko kiravuga no munsi mu Real Madrid aho havugwa umukinyi Vinicius Junior avuga ati burya rero amasezerano nshaka kongereza ndashaka yuko mwongereza gashara kiwanje imyaka 30 ku mwaka ariko Real Madrid avuga ati wa mugabo wesuza amero musaho uyu si umwanya wavyo. Bama bakavuga bati ngo ashaka yuko ishobora kuja hejuru y'abakinyi Mbappe canke Jude Bellingham batumwegereza na gato ariko no munsi bamubwira ati tekana ivyo bintu tuzovugana ku bindi ivyo buratekereza ariko bamwe akavuga ati ivyo twabonye muri Saison iheze umubano utari kirenga hagati ya Mbappe na Vinicius ndavuga kuri kuma individualisme yabo kuma participation yabo uno munsi Vinicius ivyo ariko arasaba Real Madrid bugingi to bimuha ingaruka mbi niziye. Ubwa mbere bwo Vinicius tunabisobanura neza. Vinicius giyabuze Ballon d'Or. Real Madrid ikintu cyambere bihutiye kwari kumwereka ko bazi bobo kumbure France Football na UEFA. Basa nawo mubwiye ngo France Football na UEFA. Birengagije kubona ko umukinyi wa mbere ku isi akomeye. Ariko twebwe nk'abanyamuryango wawe turakugarantishije yuko tuzi jana kwijana ko ari wewe umukinyi mwiza akomeye ku isi. Banamugarantisa ko bagiye kumuha amasezerano amwereka by'ukuri ko Madrid imuzi nk'umwe mu bakinyi beza bakomeye bahembwa neza ishobora guhemba neza. Ico gihe Mbappe ntiyari bwaze ntibari bazi n'ukuntu bazoyagana Mbappe urumva. Haciye hazi ikintu cyuko Mbappe aje Mbappe buriya bamuhemba ibihumbi majana 6 birenga gato bigwa mu mamiliyoni 30 ngira ngo nimwe 30 gutyo cyuzuza nka 30. Sasa uyu muhungu Vinicius wewe yatahuye ko bazotegerezwa kumurutisha buri muntu wese azoza i Madrid ugasibyo bamubwiye. Sasa Madrid bo uko babona ibintu babona yuko n'ubundi amasezerano bategekanya kuyaha Vinicius kandi bakamukorera ico bamwemereye. Ariko bobo bavuga bati simpaka arutende Mbappe wabona ko batanaciteguriye. Ku mpamvu zibiri rero Real Madrid irazi yuko vyoyikuta cyane guhemba abakinyi babiri amafaranga amwe. Niyo bobanganisha canke ngo Vinicius nabo murengereza ku miliyoni umwe kiki urumva baba baje muri situation yuko babiri bonyene kundwi imwe babahemba 600 babu umiliyoni umwe n'ibihumbi amajana 2 mu bantu babiri urumva ko ari biharuro birebire cyane n'amafaranga menshi cyane bapfuba begeranya bati aya siza ko tumaze kuyatanga tufata ubundi tumukubite na 400
ku buryo bobo batwara umuriyoni ariko birenze hari abo biba bigize bimaze kuba byinshi ico ni kimwe ariko Madrid nabo bagiriza uyu Vinicius ko n'umusaruro wiyutakiri wa wundi ico gihe bamumwesezeranira ibyo kuko turazi twese ko Vinicius kuva Ballon d'Or imucitse yagiye hasi gose Saison yiwe mwaka weze yari mbi nta shusho yakinanye Saison iheze by'ukuri imusanisha na wanuze na wa Vinicius by'ukuri yari yagizene yari yabaye mwiza igihe cha Ballon d'Or Real Madrid iracamurindiye nka Vinicius bahoze bazi ariko ntaraza ubona ko mu mutwe wiwe hamaze kuba ibintu byinshi niyo Mondial de Club bagerageza kurabira ko Vinicius wabonye nayo yasuye gusana sezihetse kuri Vinicius nta problem rero bavuga bati ifo ko tumugumiza inyuma ya Mbappe gatoya nawe agira ku gashavu peut-être ibindi motivation imutuma akora cyane tukamona amasezerano nk'ayamba arenza ya Mbappe ni kikiki ku garantisa ko ya effort adasubira kuyigira ko tuzi neza ko Mbappe yashitse namugira na Saison nziza erega Mbappe arafise ibintu bimuvugira Mbappe nubwo yavuze ko ari motivation ushobora kuba frustration ntibishoboka urazi impamvu atari frustration coco bamubwira ati ico coco Madrid iratranche avuga ati nyimba wumva ko ukeneye amasezerano asumba yano ega ibiganiro byarahagaze bavuga yuko barabimwanyi ico bashaka kubibandanya avuye muri vacances nico tuza kukigerako Vini amasezerano kuvuga ngo depasse Mbappe bace babihagarika barabihagarika ati wewe nta n'umusaruro uri kuratanga nakiniki nta soni kuzuvuga yuko ari wowe umukinyi keneye guhabwa byinshi sa inondwe iheze hari amakuru menshi ariko aravuga yuko Vini ariko aronderwa n'imigwi myinshi ya Arabie Saoudite ariko yari kubisubiye byanze havuga miliyoni 350 ziriko zipropose muri Madrid ariko kandi ko bamuha amasezerano y'imyaka 5 iri mu muri yari wuzuye aca terura gatwara hariya iwabo muri Brazil akavuga ati bana muzohora mundonge yakorira imikasha yongene ukoresha Vini ico kintu caramuteye ubwoba abona yuko Madrid iri serie kuri ico kintu nawe kimutera ubwoba aravuga ati nawe no sindi buje muri Arabie Saoudite ariko nawe mu mwanya kukwiyumvira ko aravuga ati yamara umuntu ngomba ko depassa nawe yarandushije Saison nziza yamara Madrid niko ndasaba ibirenze naje ntaco nayifashije umwaka uheze ubu rero Vini yagiye muri mu mwanya ukwibonamwo ko byukuri ivyo bintu atabikwiye asa no wamaze kwemera ico bamutegurira ubu rero bivuga yuko Vini Madrid yamuteguriye amasezerano y'imiliyoni 25 ku mwaka umva habamwe difference ya 5 hagati yabe nande na Mbappe 25 mugabo amutereka n'ubundi mu mwanya wabo Madrid ihemba neza kurusha abandi kazi imbere ya Jude Bellingham imbere y'uwagumande Mbappe umva mu yandi bajambo nabonye binyamakuru byo muri Espagne bivuga ngo bivugira Madrid ngo ico bamusezerane barabikimuhaye koko bamwemereye kuzomuhemba neza mu Madrid ihemba neza kandi iyo umaze kuba wa kabiri kiki kiretse wagutse nyene ukagomba kugumurabo wa wunda gusumba mugabo uba wirengagije benshi bagusumbishije none ni giki kikwereka ko nka Saison ya Vinicius yari nziza kurusha ya Fede Valverde ya Jude Bellingham bat Courtois niweze ko Madrid no musibuze Vinicius nuko yobura Courtois yo hitamwiki Bafumabura Vinicius kabisa ariko aba Courtois ntandi rube ko atakomishani uri ko baranayaguhaye rero ikintu kiki kihari gisa no kumengo baza bamaze kumvikana kuri ayo masezerano ya kuri ayo masezerano ya yuko bazogira ni kimwe waravuze barindiye ko ava muri vacances basozera utwo tuganiro twanyuma ariko biri probable ko Vini asinya amasezerano akaguma i Madrid akaguma i Madrid nico yifuza na bamwe rabonye ibinyamakuru vyahari bivuga bati ijya association ya Mbappe na Vinicius eske ko twabonye itera ibibazo kuva Mbappe ashitse Xabi Alonso azoyishobora kwisubiza ku murongo bon uyu mugabo rero Xabi Alonso ekipe
ya Real Madrid, abayobozi ba Real Madrid cyane cyane biciye kuwitwa Florentino Perez, Saison yabaye mbi cyane uko badashobora kuvyakira nka Real Madrid. Ariko kandi naho bari baziga yuko muri Mondial de Club bagiye kuhapimira ibigiye kuba bako muri Saison ikurikira, byarabaye byiza mugabo bagiye guhura na ekipe ya mbere Buraya muri ino Saison basanga baracari kure gatoya kuvyo kubaka. Umutama rero yitwa Florentino Perez yegereye witwa Alonso amubwira ati maze kurambigwa n'ibibazo mpangana navyo muri Madrid buri Saison. N'imyaka maze kuba nifitiye sivyo guhangana n'izo nuru z'utuntu duto zabo bana baguma bashusha mu mutwe. Ndaguha igice c'ijambo cyanje mu kumanaginga ino groupe ya Real Madrid. Nta mukinyi numwe arenze kurusha uwundi muri Real Madrid. Nta mukinyi nakubwiye yuko ari umukinyi araho kugira ngo ahore mu kibuga imisi yose. Uzokumva ko akwiye gukina uramukinisha, uwo wumva atabereye gukina uzoshire hanze utarinze kuraba izina ry'umuntu numwe. Ndambiwe ivyo by'ibintu by'induru zibarizwa ngaha mutono duto. Responsibility za Xabi Alonso ndagoye uburenganzira bwo kuzifata uko uzumva. Ico yamuhaye iyo pass. Ati ivyo bigira ivyo birabasha. Ibi bintu rero nivyo vyaro turiko tuvuga Madrid kuko yo yihora hariya mu bicu. Ibi bintu nivyo byafashije na Paris Saint-Germain kuronka Champions League ya mbere kiki. Umugabo yitwa Kelaifi numwe mu bapreza bamye bivanga mu kazi kumumenyereza. Bakivanga gute mu kumva amajambo y'abakinyi. Umukinyi yumva ari kitagenda neza kuja kugigane n'umumenyereza akaja kukiyaga na coach bambe n'umuntu uze n'umupreza akazavuga ati yamara umukinyi afise ikibazo kiniki raba ubitunganye uko yinjira mu kazi k'uyundi gushika umunsi Kelaifi sinzi wibuka Saison ya 2021 oya 2021-2022 oya 2022-2023 iheze imwe y'abamesi imwe yaherana abamesi. Kelaifi avuga ngo c'est fini le bling bling. Icyo jambo ragibuka ukubwira ko urukiza rwa Paris rwatanguye na hajya bling bling byari iki kwijajara kumva ko rero Paris yari ahantu ho kuja kuryoherwa bitandukanye n'ivyo babasaba mu kibuga. Uyu mugabo umunsi yatanguye kumva ko ahaye uburenganzira Kelaifi bambe Luis Enrique bwo gukora akazi kiwe, niyo hantu hambere uyu mugabo wa Paris warokokeye. Hari hasohotse Messi na Neymar babereka ati mwebwe nta kazoza tubona ndamurondera ahandi basigarana witwa Mbappe. Mugu witwa Mbappe umugabo yitwa Enrique yagerageje guhangana nawe ataraba ngo binyamakuru yaraja muri conference de presse bakamaza ngo kubera iki wahuse gusohora Mbappe. Atahubwo ninde yababwiye ko Mbappe ategezwa kukina imisi yose. Aba bakinyi rero Mbappe inguvu bagira nivyo binyamakuru kuko bagira iki kintu cyo kuvuga ngo batumenyereje ko bategezwa kwama bari mu kibuga. Batumenyereje ko victoire y'imigo yabo itegezwa kuba ituruka kuri ntuze ku musaruro wabo ku bikorwa byabo. Ariko araho umumenyereza abafise izindi ide abona ati zicwa naba ariko akagira ubwo bwabo bwo kuvuga ngo nicarike Mbappe ibinyamakuru bibimbaga ndabikira nicarike Mbappe abafana abantuke akabona yuko yohitamwe kumukinisha arokora katwe kiwe gitwe ko Madrid yatsinzwe ifiswe bose mugabo ugasanga we hari ibintu ire yagize. Alonso rero nubwo nuzenye yamuhaye iryo jambo ntivyakwiye hasigaye kumenya akamo bamuteye uko agiye kugakoresha. Muganye mbere umumenyereza agomba kuraba imbi Madrid kuko ejo Florentino Perez azomugati je nagwaye ijambo ryanje ndaguha ubwisanzure bwo gukora ibyo wumva wokora byose nta musaruro wampaye. Ico cabaye ikibazo cawe na Alonso rero ho gukoresha iryo jambo kuja kuganiza bari y'abahungu kuko n'ubundi nta witeze ko nuko bamubwiye uko ngo acafata ngo witwa ka Garcia
ngo akaba ni Gonzalo Garcia ngo akaba ariko ngo ebana kabatitire ngo Mbappe yicara ivyo ntawe uvyiteze ahubwo nahiwe hukudugira kuri iryo jambo akaja kubwira Mbappe ati Mbappe uyu mwana uramurutumurusha vyose nta n'umuntu numwe yoshigika isi yose iravuga ko atogukinana ariko ivyampa mbura muri wewe ndashaka kubima ingo muri collectif umusaruro wa uri individuel ukurikire uwo watanguye gutanga muri collectif kubera iki buri saison udakwigwa muri cohesion twubatse ushaka kwigungirana kumutransforma nico kintu kigiye kugira kiki bakubwira ngo match ya Inter Milan na Paris yaheze uwitwa Dembele agize pressing 58 kuri iriya mipira itanguzwa no mumenyereza n'ibiri mu ba defense ico kintu uyu mugabo Enrique tanga ko introduce muri Paris ari nacigendera ko cyane kino gihe cyane gose umuntu wa mbere atacumva n'inde ni Dembele ariko yarabanje aramufata mushira hariya aramwicara ikamusigana match ya Arsenal yari bakigukina Londres ibinyamakuru biravuga birarinda birahora yubaka ikintu ciwe gushika umunsi Dembele yagitanguye akumva yogikora uno munsi Dembele kucumva cye koroha mu mutwe kugitahura kugikora bigira bimuhe Ballon d'Or Alonso rero bizoba ngombwa kwaza akamenya uburyo aganiriza uwitwa Mbappe ganiza Vinicius akamubwira ati umusaruro equipe ya Real Madrid ikeneye uzoboneka ari uko wowe unkoreye ibi ubundi nawe ugende unkorere ibi nuko Real Madrid rero mbona ishobora kubaho muri no saison nshasha yes niko kazi rero ubona yuko umumenyereza Xabi Alonso yiteze ko cyane gose bavuga bati mbega uyu iyi ngwaniri hagati y'abagabo babiri Vinicius Junior na Kylian Mbappe mbega azoshora kwijera gute ko twabonye yuko hari wabivuze mu ataka wa kera yanabana directeur sportif wa Real Madrid witwa Mijatovic aravuga ati Mbappe burya ntaduhende nivyo yagize saison nziza ku bitsindo ariko biri individuel nta kintu cyalo collectif twabonye mu bitsindo 40 vyiwiwe ariko ivyo dushaka yuko hababone collectif ntaduhende rero Real Madrid ni equipe yubatse neza ikinira isenyera ku mugozi umwe ati rero nta caratwereka ati Real Madrid nta carayiha kuko no muri ivyo bitsindo 40 vyose nta gikombe ayihaye na kimwe rero vyumvikana yuko ati saison yiwe ntiratangura ati dufate kutaratangura muri Real Madrid atange ca kintu kimwe turakorera collectif bagiriye hamwe rero niho bamwiteje cyane gose muri saison iza ati nayo ivyo yakoze ni vyiza ariko ni performance individuelle atacu yafashije umugwi wa Real Madrid nawe uri kuratwumviriza niko ubibona commentaire ziwanyu mukanya turaza tuzisome yes nuko isahendwi zenze ku 11 tubandanya namakuru reka dusimbire muri inde muri FC Barcelona bivugwa yuko umukinyi hari ya Marcus Rashford ku munsi rero weje yari yashitse hari ya muri Chutatki ya Johan Gamper agira imimenyerezo ndetse bipima nyamagara yiwe ariko agira ari wenyene kuko abakinyi bari bwashike uno munsi rabakibagiye baraza barerekana abakinyi nk'aba Pedri bazana na ba Ferran Torres imyimenyerezo ya mbere yayikoranye n'abandi bose mu mugwi wa FC Barcelona Marcus Rashford umukinyi w'imyaka 27 mukinyi wa Manchester United yavuga ati turabatijije mu FC Barcelona ariko ivyerekeye umushara wiwe muzobimenya agiye rero Marcus Rashford kuba mu bakinyi batanu ba mbere muri FC Barcelona mu mafaranga menshi kuko bavyemeye n'ubwo yagabanije umushara wiwe ku bice bya 15 ariko no munsi Hansi Flick abazwa n'abanyamakuru bitandukanye vya Mundo Deportivo na Dairo Sport bati Marcus Rashford arashitse mbega umwanya we nuwuhe agiye gukoreshwa gute yababwiye ati nta gihinduka muri FC Barcelona Marcus Rashford sindamona neza cyane gose ariko nta gihinduka ati Rafinha kuba rw'ibamfu Lamine Yamal kuba rw'iburyo ati abo nibo mbona nayo Marcus Rashford azoba asubirira abandi no bundi ifo ko akorera uwo mwanya ati awukorere Marcus Rashford nawe ivyo yavuze ngo
kuko harimo option dasha muri iyi contrat yiwe yabati ngira nkore n'inguvu kuburyo FC Barcelona izongura mu mwaka uza ategezwa kugira effort kubera ko icagaragaye coco yagiye hakunda cagaragaye yagiye abikunda no mukinyi yapambanye kugira ngo ashike hariya i Barcelona yaragaragaje ugo rukundo mu followinga mu kugana yaroroheje ibiganiro iyo mishahara baye yarayikoroye ni equipe ikomeye komeye cyane Manchester irakomeye mugabo urumva zayisohotsemwo ariko aho Madrid bamba mu Manchester barizwa naho Barca barizwa kino gihe si hamwe kuri kote kanaka ni chance Rashford kwisanga muri Barcelona kandi rero ivyo twamusuzuguye byose muri Manchester agize saison nziza muri Barca bimuduza ku rwego rumwe rudasanzwe none Rafinha mu myaka 3 iheze 4 yakina muri Leeds United undi wavuye muri Manchester urumva ushobora gukubita saison nziza y'igitangaza tukakubona muri liste y'abakinyi beza ku isi mwene wabo Jude Bellingham yadugijwe niki ivyo yakoreye mu Budage ari wagiye agaciro ariko kubigira saison imwe muri Real Madrid wabonye agaciro byamuha ivyo byose rero arabizi ko ari ibintu bimurindiriye ari Barcelona nahiwe rero uyu sumukinyi uza muri Barca sumukinyi aje muri Barca ngo bamugarantise ngo bana ngo ni ijana kwijana ngo no mumenyereza agenda bitangaze muri conference de presse jera yo mbona yuko mumenyereza yitwa nto erega ni navyo bamubwiye ati nitwasanga umukinyi mwiza aduprovinga ko ashaka kuduha ico dushaka umwanya tuzoguhijana kwijana ico barakimugarantishije kandi Barca urabona si equipe igira imisunikana y'abakenyi benshi urabona uko biri kose umwanya we azokwinanirwa mugo umwanya azoba ufise azoba ufise mugabo urumva nta kizobuza ko bisubirira mu vya Rafinha byo gukina kuri 11 mu gihe bazaba babona uyu ko atacari karabaha gifaditse gusaba mufise mwizo quality je twarabivuze zukuba ari umukinyi mwiza wo ku ruhande anyaruka afise iyo vitesse Rashford ashobora no kwelimina umuntu muri mbere ariko kandi Rashford ushobora kuba udafise Lewandowski kubw'imvune canke izindi mpamvu ukamukinisha kuri point akago musaruro mwiza ari mu bihe byiza urumva rero Rashford si umukinyi mubi ahubwo no mukinyi amazi gihe ari mu bihe bibi reka rero tubirindire nkuko Hansi Flick yabivuze ati uyu mukinyi jewe numusubirizi wa Rafinha canke kwa Robert Lewandowski ariko mubo mfise ndazi ivyo nateguye ntawo bizere ivyo azokwerekana